kugaruka ku bintu nk'ivyo je na mugabo namwivye umugabo wiwe none mugabo namwivye banditswe Byiza yogenda umutwe narawumenye n'amaguru nawe narayavuna nagende kagume kugesha twigirwa hatare yibaza nanje ndoroshe nanje sinoroshe nimba doshaka kunsaba nyine urana kagaya afise basi musabe ikigongo baduhe rushungi basi tuve ngaha je sinaje gusabana ibigongwe abantu kungene bangize aha hose kubera wewe si kubera je rero urushungi ni uzorundi ha none urushungi rw'abantu ushaka bigenda gute umva ndakubwiye reka tuvugane reka tuvugane nawe maguru ndayavuna reka tuvugane buke none urushungi genda bakunzi ba Steve Every story matters. You better know my people, it's another day, it's another blessing. Kuba namwe kumunsi wakunze wa Jesanu ngiranje reka kugira ivyo bintu nyarutse mu telefone aje wambwiye ko agira ati bisanu ngira nigiye bakunze ba Steve ibintu birakaze none umugabo urumva jewe icyo ndiko ndaza nsaba ni ikintu kimwe urushungi rw'abantu oya ndihuta mubwira aze tuvyivuganire we ntaco tuvugana mubwira aze hama twivuganire sasa bakunze ba Steve kana mu telefone introduction yanje barayikufise kweri ni hatari sasa bakunze ba Steve mwana no munsi yatwe muri buka yuko nyarutse mu telefone genda sangiranje yego maboje reka ndamu telefone kweri umva nayo ndasigura abakunze ba Steve ko we urumva nibazi iyo vyahereye twavugaye na Joyeuse kugira dushobore kubona ukuntu twayago no munsi sasa abakunze ba Steve Krista gute sawa Jena kwa Joyeuse nayo nkeneye yuko woza kubera Joyeuse agira agende amadu tuvugane vyerekeye ntuzenye vyerekeye ukuntu umusura mukaba bagenzi kandi canke imba ari tusabe n'urushungi inde aza hiyo je hiyo nahonza ivyaheze ivyabaye vyarabaye vyaraheze je bonye ndaba wewe niwe amahera nivurije ko yose uzoyansubiza urumva none se biya vyaraheze kuko byose niwe wabitweze byose biya ndabizwe jere naco mu mfwa kubwira biya ndabizi oya nta nakimwe Joyeuse aratekanye nta ngwana igiri habe ubura yewe jewe nize mu kanya mvuye maseru mungaruke gushutera induru oya nta nakimwe ingorana ameze neza ntuzenye Joyeuse sishobora kugaruka sishobora Krista nta nakimwe ingo t'inquiète araturindiriye ni ikintu nkeneye ko muvugana minota mike naje ucusubira ugende nibona nakimwe wewe fata déplacement subiye kuba ivyo ibiba oya ntabiba n'ukuri ntabiba t'inquiète nta kibazo vyabaye ujya munsi nibaza gatosubira kubigira niho tuza kuba turi kumwe n'abandi bana aratekanye Joyeuse ntibiba siko tondaje umwana w'abandi waramukuyemo roho Joyeuse nawe mugabo ivyo je ntibindaba mugabo urumva après tout mwara abagenzi we bigiye yagize n'ivyo vyiza urumva ariko nivyari kugenda kurya none murasaba bikubera kugira tumaranire iki urumva amara abagenzi hanyuma haracamo akantu bakita ngo agashitani kagume kugesha twigirwa hatare yibaza nanje ndoroshe nanje sinoroshe ibintu vyisi ni hatari mugabo urumva urushungi iyo twumviriza ivyaje asaba kuko ibitaro twarabirishe urana ko haciye abingorane mariage ntiyabaye iki mugabo ivyo wari ushaka kuvuga ngo vyarakwiye ivyo nari nshaka n'ibiryo nyene vyarabaye bacanze mwese ngo muyage oyaje nta muntu no mu bunkeneje ko tuvugana DJ nyene ndatekanye vraiment mfise amahoro menshi waragerageje ko urakubita ku munsi nyene wa samedi nyene urawugwako ego bijye nyevyo nari nshaka ivyo vyarashitse uko nari ndabishaka niko vyagenze kira kumanura abagenzi abakobwa muza muragenda kwerekana abashiri banyu amuza murabafuka kuri statut kuko ni atahari abagenzi bacu n'ubugese ako mbega katanyaruka je ndafisana ngiranje bakunze ba Steve je nibaza ko yaduha yamaye iminota mikenya umwanya giraze reka tumurindire basi gatonya bakunze ba Steve Jamaza yuko ariwe yoshora kubaza Jesse ndamuramutsa none atandamutsa je gukora kinga
nimwe mwamamagaye ngaho n'amanyama ngaho iwanje nakubwiye nta manyama nimba ari ivyo nahaguruka sohoka agende ucumwirukana none kandi none ahita kugirira amanyama ngaho buke urabona ibyabaye none mugabo kandi wari ukwiye no kumusaba n'ikigongo kuko urumva ahubwo ntiwakwiye kunsaba ikigongo jewe inzego tubona uko ameze ariko wowe umeze ivyo bikomere ubona wewe vyiwe barabivuye biri mu gukira ariko jewe yankomerekeje ku mutima umutima barawuvura urumva niwe akwiye kunsaba ikigongo ahubwo narabanyarutse ansaba ikigongo niwe ansaba ikigongo cyo nakigongo ndamusaba ashaka urushungi rwiwe niwe akeneye igiragire mariage nta kindi nkeneye genda ruriya nta rushungi wenda ndamuriya ivyo kwa muganga vyose byaragenze neza natwe ari yongunganije ogira tubiri mugabo dukeneye rusho nibindaba kuko ivyo narashaka vyarahetse rushungi nimba ari uyiriha nimba uramenya wana ukungene bangize aha hose kubera wewe si kubera rero urushungi ni uzorundiha sinoruheba ndavyo ko toruheba mugabo urumva tuje gusaba nje na kigongo mfa ndamusavye shake mfe sajoyeze ibintu tubigenze bukebuke turondeye urushungi jewe we nimba urumuriha ni sawa ntago ndamuriha iyo n'akagaye kiwe wibaze aje kunsaba ariko arangaya nk'uko bagenze gano kubimenyera je by'abakobwa ndene ndababwiye ko biri mu ntuze none mugabo naye je ndahine kubaza Kristo none wewe waragenzuye urabona yuko uje ku mugabo w'umugenzi wawe singene kugaruka ku bintu nk'ivyo je na mugabo namwivye umugabo wiwe none mugabo namwivye banditswe nabo batanditswe mugabo waruzi yuko ari umva sivyo kandi usanga nje kurondera igishuko usanga yarakujana mugiye muri programme ndamenetse umutwe numva merewe nabi urumva rero nta mpamvu yo kumbaza ibintu vyinshi icanzanyura kizi kandi naje ngaho kubwawe yizi gose sawa none ushobora zogene usaba ikigongwe kwera ari wowe wamugize gutya kwe numva vyo nimba dashaka kunsaba nyine urana kagaya afise basi musaba ikigongwe baduhe rushungi basi tuve ngaha je sinaje gusaba n'ibigongwe Kristo asaba ikigongwe basi kurushungi turutahana je sinaje gusaba ikigongwe numva no muri hagute nayo manyamazanye ngaha ahubwo nimba dashaka kunsaba ikigongwe nahaguruka agende nashaka kugenda none nimba aje kuntera amanyama ngaho iwanje adashaka no kunsaba ikigongwe nahaguruke ningoga agende ndigwariye sinaje mu bintu vyo kushwana urumva amarushungi cyo bigenda gute je ndageye sinaje gushwanira ngaha sinaje gushwana ndanamenetse umutwe mwongere ko ibindi navyo ziza yogenda umutwe narawumenye amaguru nawe ntarayavuna nagende banzurindire shoye banzurindire none urushungi reka agende adashobora kunsaba imbabazi ivyo yakoze nagende none urushungi rw'abantu ushaka bigenda gute umva ndakubwiye reka tuvugane amaguru ndayavuna reka tuvugane buke none urushungi genda bakunzi ba Steve sa we chagrin soka bakunzi ba Steve no mugongo wanje kwere bavuye ngabavunagura we Fabrian dusoke chagrin dusoke kwere urushungi rw'abandi bakunzi ba Steve uzoca bigenda gute kwere kandi wabonye ndakubwira nje ibintu nzose kubinyinjizamo ikindi naco ikanzu yanje niwe uzondiha kandi bye nikama mbiri zanje none bisa nitoreka mambiri zanje sasa bakunzi ba Steve tusikiye turakubitwa amakofi n'ubugesera ibintu bizababera gute urushungi rw'abandi kwivuza ko uwo muntu byose ntihatari bakunzi ba Steve cishwa yezinga yaje nzomurondera basi yatekanye no musuko vyanse ko atekana reka basi nzomurondera yatekanye none basi ngira basi tuzonyemeye tugaruke rimwe ntuzose kushira mu bintu
bakunze ba STV rekana gana tuyigarukirize ngaha tuje kuruhuka ko murabona ibibaye tuvuye ngaha dukubiswe heza duhaye amakofi yo mu mugongo ikazosubira tuvugane basingira ubundi munsi turabe ukuntu vyabaye bimeze bakunze ba STV zosoma ikindi kiganiro ciao Every story matters.